Turi gihe cy'isaha 10 saa 10 igihugu cyose twiteze imvura yuko havigwa uyu munsi. Umengo ni umunsi mukuru zabubaye. Muze kwirabira agatangaza. Ijuru ryose kirabuye. Bo nukuvuga yuko sinkitashe kuko imvura yaciye igwa kuko ndabisengeye vraiment icigwa Imana iranyishuriye. Okay nzoza nze ubundi munsi. Yes. Atanguye kugwa. Ahantu mba henga ha. Mufuna shana. So mvura mushe mvura iroka. Oh. So mairomenda kulima. Uyu asi wolima. Tunakata kambirizi. Na usi wakata kambirizi. Manje kwa fika. Nkuko mubyumva imvura iri kwiragwa mu gihugu cya Zambia. Imvura iri kwiragwa. Ati igihe saa 10 saa 10 z'umurango mugapfike na mwashitoshe iri kije kije imvura yasenze ndumva Imana nanyumvira. Hashushe kubi harashushe turi mu gupfa. Natari kweli natari. Okay, reka ndabareka hanze uko ntameze. Biruka. Bata muri ko murambona. Reka tutse nitara. Murabe.